Ndabaramukije bakunzi mwese mwe kumadukurikira kumbonesha kure Heritage. Nongera ndabaye ikaze mu mwanya mwiza aho tuma dusangiriye hamwe iciyumviro cy'uyu munsi kikaba cerekeye ijambo rivuga ngo gutoneshwa n'Imana. Ico mu gifaransa no kwita la faveur de Dieu. Gutoneshwa n'Imana ntibifatanye n'amashuri wize, ntibifatanye n'umuryango ukomokamwo, ntibifatanye n'imyaka ufise. Imana iyo igutonesheje ntiraba amashuri wize, ntiraba umuryango ukomokamwo, ntiraba imyaka ufise. Imana igutonesheje ushigwa hejuru. Imana igutonesheje wisanga mu bandi benshi wowe watoranijwe muri bo kuba numero 1. Haleluya. Turabibona mu buzima bwa Dawidi. Dawidi yari umwana muto, se wiwe yari yamushize mu gahinga kuja kuba umwungere. Ariko Imana kuko itaraba nk'abantu ifata kakana nyene gasuzuguritse, kakana gafite imyaka mike, kakana katize, iragakura inyuma y'intama ikagira umwami. Kandi hariho bakuru biwe vyitwa ko bize mu gisirikare bafise amapete baba general. Rero gutoneshwa n'Imana bishobora gutuma wewe nyene utize, wewe nyene umengo uruw'inyuma, wewe nyene umengo urasuzuguritse mu kibano ushigwa hejuru kuruta abandi bose. Haleluya. Rero gutoneshwa n'Imana ni ikintu ciza cane kuko ntigifatanye n'amashuri. Imana yigutonesheje nukuvuga ngo wisanga mu kibanza utari wibaza ko upfuye ugiyemo. Turabibona no ku buzima bwa Esteri. Usomye muri Esteri igice ca 2 umurongo wa 17 haravuga ngo nuko umwami agoma Esteri amurutisha abamikazi bose, nawe arakundwa kara aba intoni mu nyonga ziwe kuruta za nkumi zose. Bituma umwami amwambika igitsibo c'ubwami mu mutwe, amugira umwamikazi mu gishingo ca Vashiti. Iki gihe novuga ngo hari competition y'abamisi kuko hari abigeme beza benshi, ariko Esteri abari atoranwa, abari we aba intoni mu nyonga z'umwami. Mugiye kuraba Esteri mukaraba ubuzima yarabayeho, yari impfuvyikazi, yari umukobwa atakazoza afise. Mugabo kubera hariko faveur ku buzima bwiwe y'Imana byatumye muri za nkumi nyinshi abari we atoranwa kuba umwamikazi mu gishingo ca Vashiti. Rero aha nagoma mvuge ngo abakobwa mwitegure kubaka, namwe nababwire ngo ico mukeneye ni gutoneshwa n'Imana. Bibiliya navuga ngo umukobwa yubaha Imana ni wazoshimwa. Ugiye kuraba umwami ntiyagomwe Esteri kubera asa neza, ntiyagomwe Esteri kubera ari we yisize kurusha abandi bose. Oya, yamugomwe kubera hariko faveur de Dieu kuri Esteri. Haleluya. Nagiye mbona abakobwa benshi bibaza yuko barongorwa kubera bisize ama make-up, bisize ibintu byinshi. Mugana ngo nabwira ngo hambavu ya make-up urakeneye faveur de Dieu. Kuko faveur de Dieu niyakubako bizotuma mu bandi bigeme bose ari we ushimwa. Haleluya. Rero uwundi muntu norangiriza ko ni Yosefu. Yosefu mu bandi bavukana bose niwe yari umuhererezi, ariko Imana imushirako faveur yayo, imushirako gutoneshwa kwayo, bica bituma Yosefu aba premier ministre muri Egypte. Rero nabwo nakubwire ngo gutoneshwa n'Imana ntibiraba amashuri, ntibiraba ukuntu usa, ntibiraba apparence yawe. Rero ndagusengera mukundwa ngo Imana igutoneshe mu kazi ukora, mu mashuri yawe, Imana igutoneshe kurutisha abandi mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze mwese mwasho kudukurikira, muhandanye mukurikira ibiganiro bica kuri mbonesha kure Heritage. Naho butaha.